kiva mw'ijuru ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru niriteganewe n'ingabire y'umukama niyo itanga igabira uwo itoreye ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru ubusaserdoti n'ingabire y'umukama niyo itanga igabira uwo itoreye ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru uko ndi kose n'ingabire y'umukama niyo itanga igabira uwo itoreye ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mw'ijuru nyakubahwa
patiri utwanije ngaha Pacifique, nyakubahwa patiri ujejwe by'ubutunzi muri diocese ekonome generale, nyakubahwa mukurambere ubu dufise wa diocese Musenyeri Serapion, mbere uri muri yubile y'imyaka 50, mbere kuri ico reka ndabasabe ahaguruke tuje tumukomera amashi. Musangi Ngobyi na Patiri Pacifique basaseredoti bashasha, namwe basaseredoti mwese dusangiye ubutumwa muri diocese hamwe n'abavuye ahandi mu yandi madiyoseze mwaje gutera iteka no gushigikira Patiri Pacifique, namwe mwihebeye Imana mutandukanye, bubahwa mwese mukoraniye ngaha muri mu nzego zitandukanye z'igihugu, ndeha ko hari abaje kugishigikira bari mu yandi mashengero, abavukanyi duhurira ku ijambo ry'Imana, eka bakristo bavukanyi gwaruka mwese tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo kandi twese hamwe ko Imana yadukoranije ngaha ikaduha ubuzima, dukobera amashi menshi iyo Mana rukundo. Aya mashi duhaye Imana turayikengurukira kuko idushikanye ngaha kuri uyu munsi kw'igenekerezo rya 20 ry'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025, turiko turigina ivyiza Imana yaciye ku mwana wayo Yezu Kristu, igasangiza iyi ntore y'Imana Patiri Pacifique ubusaseredoti busuku uno munsi ariko arikengurukira aha ku gisata ca Rusororo muri paruwasi Kristu Umwami ya Cibitoki. None rero mwebwe mwavuye hirya no hino n'abasangwa, ni mwisange muri iki kibanza iyo Mana tubandanye tuyigina, iha ivyiza abatandukanye, ingabirano zitandukanye. None rero aha mushike mwisange muri paruwase Kristu Umwami ya Cibitoki kuri iki gisata ca Rusororo, umwanya wose muzoba muri ngaha twigina dukeza Imana, dushigikira uyu muvukanyi Patiri Pacifique n'akabatanganye Imana ntiyarabizi, niyo yabimushoboje iciye ku mwana wayo Yezu Kristu, iyo iza kumera isi nta Imana ari Imana, ariko n'abaza kuvuga amajambo uhereye ku musuku wayo Pacifique araza kudushikiriza ijambo, araza kuvumera, hama tumutega amatwi irya jambo aza kutubwira turishire ku mutima, hama tuze turigendere. Nimurano Mukama bakristo bavukanye mwese bwakeye, tuje gukengurukira iyo Mana ubwa mbere ku ngabire y'ubusaseredoti busuku twagabanye. Mu bisomo vyeranda naho turaza kumva ko ushaka gukurikira Yezu aheza akumviriza ikiyago ca Yezu, akumva ico Yezu amuyagira. Ico natwebwe nico catugejeje ngaha kugira ngo twumve ijambo Kristo atuyagira, ico atuyagira tuze tugishire mu ngiro, ndetse tuvyereke n'abandi bavukanye.
ibyo nakoze si byo byatumye mberwa no kuyobora umuryango wawe, ariko inema wangabiye niyo yanteye iryo teka. imbere y'inzu mu gihe cy'amashoka, Iburahimu araramuye amaso abona abantu batatu. Iburahimu araramuye amaso abona abantu batatu bahagaze iruhande yiwe, ngo ababone acava hasi ariruka kubasanganira, akubita ibipfukamiro hasi ati, Mukama, ninaba ndabikwiye nturengane umusavyi wawe, rindira bazane utuzi mwoze ibirenge muruhukire munsi y'iki giti. Ingeje kurondera utwo kurya muhereze umutima, mubonereho kubandanya urugendo rwanyu, ko mwaciye iruhande y'umusavyi wanyu. Nabo bati, genda ugihe nk'uko ubivuze. No mu busho bwiwe afata inyana nyayo kandi inuze, ayiha umusuku wiwe, nawe aca arayibaga. Afata amata y'urubu n'inshyushyu n'inyama za ya nyana yabaze, abitereka imbere yabo, araheza ahagarara munsi ya ca giti, nabo barafungura. Baramubaza bati, umugore wawe Sara ari hehe? Nawe ati, ari mu nzu. Umushyitsi asubizayo ati, nzogaruka iwawe mu mwaka utaha, kandi umugore wawe Sara azoba ahetse. Ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma niba ari umutumwa Pawulo yandikiye Abakolosi. Nshuti zanje, ubu ndanezerewe mu kubabara ku bwanyu, kandi byasigaye ku magorwa ya Kristu ndabiherahereza mu mubiri wanje, kubw'umubiri wiwe ari wo ekleziya,
niyo nshinzwe gukorera kubera ryateka natewe n'Imana yukubigisha bimwe birangutse ijambo ryayo yo kubagobororera ryabanga ryahishijwe nyakabantu bakera igaseruka ubu mu berandaba ayo koko hagati y'ibihugu by'abapagani Imana yarashimye kubamenyesha ibanga ry'agaciro ntangere naryo ni Kristo abyagiye muri mwebwe we mizero yanyu muzeye kubuninahazwa niwe tumenyesha mu guhanura no mu kwigisha umuntu wese tukabigira n'ubwitonzi kugira ngo umuntu wese tumugire umuntu abushitse muri Kristo iryo ni ijambo ry'Imana Yesu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe Yesu yari ku nzira ari kumwe n'abigishwa biwe, hanyuma yinjira mu muhana. Umugore yitwa Marita aramutumira iwe, naho hari murumuna we yitwa Mariya. Yicara iruhande y'umukama yumviriza amajambo yiwe. Marita yarakora yitwararika inzimano. Arahagarara ati, Mukama, ntubona ko mwene wacu andeka nkore njenyene? Mubwire azamfasha. Umukama aramwishura ati, Marita, Marita, uriko urigora kandi wiruka muri byinshi. Ikintu kigoye ni kimwe rudende. Mariya yatoye ikiruta ikindi, ntawe uzokimukura. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kwana barimiyere yatoye ikiruta ibindi, ntawe uzokimukurako. umwe wese kucyubahiro n'iteka Imana yamuteye, cyane cyane mwebwe bavyeyi bavukanyi bajyango b'ishure tabariro rya Rusororo, nawe we Patiri Pacifique uriko urakengurukira Imana
ku ngabire y'ubusaseredoti busuku imana yagusanije n'umwana wayo yezu kristo nitugire kristo nitugire kristo. Twakoranye uno munsi kugira ngo iruhande yo guhimbaza umunsi w'Imana kugira uwa 16 haba mu gisomwa ca mbere mu gisomwa ca kabiri no mu nkuru nziza baduhamagariramwo guhitamwo. Iburahimu yarahisemo abashitsi arabagaburira. Pawulo yarahisemo Kristo yemera kwitanga ngo amumenyeshe. Mariya yarahisemo kwicara iruhande ya Yezu kugira ngo amwumvirize. Ngo igihe kimwe abantu barahunze, iyo bahungiye ngo hatera inzara ngo ikomeye cyane rwose. Hanyuma ngo abafasoni babiri baragenda guhiga utwo barya, mugabo urumva baguma bagenda impamba yo ku rugendo. Babagore baragenda, mugabo arababwira ati hari ibintu bine. Kuko hari amabase abiri yuzuye inyama ngo yama atsinda kandi akarangiza neza. Ijambo rya kabiri nirijanye n'uru rubanza turiko. Kuko turakengurukira Imana hamwe n'umuvukanyi wacu Patiri Pacifique ngabire y'ubusaseredoti. Imana ndamusangirije yahisemo ibitoroshe kwicara iruhande ya Yezu. Turateje ababyeyi bamwibarutse, turateje n'umuryango w'abakristo w'iri shuri tabariro rya Rusororo ko bagabanye umusaseredoti wa mbere avuka ngaha kuri iri shuri. Ndazi ko mufise akanyamuneza kadasanzwe kuko kugabana umusaseredoti avuka iwanyu ari iteka ridasanzwe, nk'uko no kuba umusaseredoti ari iteka ridasanzwe kandi ridaterwa bose. Imana yarindiriye nk'ubu ntihabuze abibaza ibibazo bitari bike, kandi mbere bosanga na Pacifique nawe nyene ashobora kuba afise ibibazo bitari bike. Kandi ga ntugire ngo inyishu duhuta tuyironka. Hari uwo kwibaza ati kubera iki mu misore yose yo mu Rusororo Imana yahisemo Pacifique? Isigarije kuri bwo witangire igihugu c'Imana, kandi kuri ico akarorero uragafise ni Yezu Kristo. Rero nkundira nkwibutse gatonya amajambo umwepiskopi yakubwiye umunsi wategwa iryo teka mu kugushikiriza ikarisi hamwe n'ipatena. Yavuze ati niwakire ishikanwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana. Menya neza ico ugira, igana icyo ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Ngicyo rero icyo umukama agushakako. Imyaka yose wamaze uri kuritegurira iri banga, naho benshi tubona ko ari myinshi, kandi ugasanga no kuturambira igomba gusa n'iyiturambira. Kari akaryo ko kugira ngo witegure uzirikane neza ko
kubw'iryo sakramento utakiri pasifika asanzwe nka kumwe twari tukumenyereye nk'umuhungu wa Barakamfitiye Celestino na Ahishakiye Merida ihibambewe kuva ku igenekerezo rya 5 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2025 n'isaha wowe yibuka watewe irindi teka umukama agushira mu kibanza cyo kumubera mu kibanza kandi ataravye amagara make yawe mugabo aremera arakureka ko uba uwundi Kristo akabandanya igikorwa cyo gukiza igihugu ciwe aciye kuri wewe. Rero bavukanye mwese mukoraniye ngaha abavyemera n'abagikekeranya kandi mumbabarire sukubishimako ariko naho twobishimako nta kindi kintu na kimwe mbona nk'umuryango w'abakristo twoshobora kwishimana atari uko Imana yadukunze gushikaho itugabira ingabire y'abasaseredoti ikabatereka hagati yacu kugira ngo babandanye igikorwa Kristo wenyene yatanguje. Kuba umusaseredoti n'iteka kandi birahimbaye. Namwe muravye Patiri Pacifique n'aba bandi basaseredoti tumukikije murabona ko bihimbaye, ariko nibanga ritoroshe ririmwo n'umusaraba. Ibyo sinokwirirwa ndavyibutsa Patiri Pacifique ndazi ko nawe nyene muri iyi minsi yamaze yitegurira ibanga atabuze n'udusaraba yagiye arahura natwo mbere rimwe na rimwe ugasanga kutwikorera biramuruhishije, ariko nibaza ko yagumye aremeshwa na rya jambo dusanga mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 3 akarongo ka 27 rigira riti ntaco umuntu yo kwiha atagihawe kivuye mw'ijuru. Muvukanye Patiri Pacifique utwo dusaraba uzogenda urahura natwo muri iri banga nituze tuguca intege, ahubwo tuzogukomeze mbere utwikorere ubone gukuramwo urukiza rwawe n'urw'igihugu c'Imana. Ngo hariho umusore yigeze kuja kwihebera Imana, hanyuma aragenda baramwakira araba uwihaye Imana mu bandi, ariko ngo igihe kimwe ariko ararangura ubutumwa agira isanganya aragwa hasi aravunika mu mugongo, amagara atangura kumugora, amagara aramugora, baramuvuza biranka. Abo bihaye Imana rero baca batangura kuza baramwinuba kubera yuko ataragikora ubutumwa nk'uko umubano ubitegekanya, mbere rimwe na rimwe bakabona yuko abaremeye, batangura kwifuza ko yotaha akabavamo. Mugabo nawe kubera ko iryo banga yarikunda biranka pataha, baragerageza uburyo bwose baramujyagumba, mugabo biranka pataha. Batangura kumuha n'ibikorwa bimuruhisha ugereranije n'amagara yari afise, mugabo akabandanya yihambira biranka pataha. Hanyuma mu nyuma bafata umugambi wo kugira amayeri yo kumubwira ngo genda tuzogutumako. Iyo bakubwiye ngo ja ngaha uca ugamburuka, aragenda. Ashitse muhira na bwa burwayi bwiwe ararindira ko bomutumako arabura, mu nyuma acatangura kugwara izindi ndwara, harimo indwara y'urwango,
atangura kumva yanse abantu bihaye Imana, aravanka n'umutima wiwe wose agira. Mugabo mukuru we bavukana atangura kumugirira ishari, ngo Bugesera muri hano ngo burampunganya, ngo arateye imbere kunsumba. Aca rero yiga umugambi wo kuwica, aca aragenda arahiga igisasu, bene vya bindi biturika bigahitana abantu, ngira ngo murabizi kunsumvya. Hanyuma amutera ico gisasu, kubw'amahirwe yagize ico gisasu nticamuhitanye, mugabo caciye kimuca ukuboko. Nawe aca yumva rero atanguye kwanka mwene wawe, ati ndamwanka, ati ngifuza yuko nanje nozomwihora. Hanyuma uko iminsi yagiye irahera, akagenda arahura n'abantu bamuremesha, niho yasubira akibaza ati ubwo kubona yaranteye igisasu simve, kandi ako kaboko kari kagwaye, ngo kari kagiyemo na kanseri, mugabo Imana irakinga, barayivura arakira. Ati none ibi byose si Imana yashatse kunyereka ikimenyetso? Ati guhera ubwo, ati nja numva muri jewe urukundo rwo gukunda mwene wacu, ndamukunda, ndamugirira n'ikigongwe. Ati igihe naja kumugirira ikigongwe nkambwira ati ndakurekuriye ku bibi byose wankoreye, ati nagiye numva ububasha budasanzwe buje muri aka kaboko nsigaranye, ati ku buryo umuntu wese mvuye nkoresheje akaboko acakira. Ataha nawe niko ngomba kukuvutsa. Acaramuvura, mugabo impanuro muhaye zigenda zimwubatse, agenda aremye. Aca afata ingingo yuko agiye kurekurira babihaye Imana bamugirira nabi, bamuhemukira, bakamuhenda ngo genda tuzo gutumako. Aca mbere afata ingingo yo kuja kwiga ubuvuzi, kandi mubo azokwitwararika ari abihaye Imana kugira ngo basubire bunge bumwe. Sije no hahera. Ewe muvukanyi Patiri Pacifique, ese utwo dusaraba twawe twobera urukiza n'akanyamuneza abandi bose? Erega burya udusaraba turi tabariro rya Rusororo. Nagomba ndabatumirire gukunda iri banga, kandi muri dukundishe cyane cyane mu kudusabira, ariko kandi no mu kudutera intege muri utu canke turiya, kuko kenshi hariho abadufata uko tutari. Hariho abadufata nk'ababosi ariko ntituribo. Twebwe turabasuku b'umukama, nta kindi twagabanye atari inema yo gutagatifuza, gutyo tukabafasha gushikira ubuzima budahera. Nihaze rero hagire ugoza Patiri Pacifique ivyo adafise. Ngira ngo abari bagiye imunyika mwarabonye ko ata diplome yo gucisha amafaranga bamuhaye. Ico yagabanye yasizwe amavuta, mbere mu kuyamusiga umwepiskopi yamubwiye ati umukama Yezu Kristo yasizwe na se, aho yamuha mutima mweranda n'ububasha, nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana ingoka. Ngico ico Patiri Pacifique yagabanye, ngico ico twebwe abasaserdoti tugabana, ngico ico muzoturonderako.
iruhande yo kumutera intege nagomba ndabatumirire kandi kugurukira inema y'Imana kugira ngo niyashaka gutoramwo iwanyu uwo kurikira Patiri Pacifique ntihazohure n'intambamyi, ahubwo umwe wese aze asenga agira ati Mukama niwaba ari ibyo washatse tora mu rugo rwanje, tora mu muryango wanje uwo kurikira Patiri Pacifique. Akarorero muhawe n'uyu muryango wa Barakamfitiye Celestino na Ahishakiye Merida mukogeko, hama rero namwe murindira icyo Imana yikorera ngaha iwanyu mu rusororo, kuko naho mwobishaka mame mwibuka ko ataca umuntu yokwiha atagihawe kiva mu ijuru. Amen. Muhimbagwe, musanzwe muzi ko Imana ariyo soko ry'ubuzima bwose. No mu guhoza abana, abavyeyi bahora baririmba bati kora ihorere mama, kora murima w'isangi dusangiye n'Imana. Iyo Mana rero muramane umutima wo kuyishimira, murabe bandereye Imana, murere agakura, murerere Uburundi, kugira ngo iyo ndero irame ironke ishimikiro. Mwashimye gusabira aba bana ngo binjire mu muryango w'abemera Kristo, batoranye umutima w'urukundo rudacagura w'ukuri n'ubutungane. Uwo mutima ukomoka ku Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Uwurose aba avuye ikuzimu aroye ibuntu, aba avutse ukundi gusha, aba abaye umwana w'Imana. Aba bana banyu batewe iryo teka riri ngaho mu isakramentu ry'ibatisimu bagire baronke. Iyo umuntu yahindutse agatorana ubundi buzima, hari aho aca ahindura n'izina kugira ngo amenyeshe ingene azogendera ibanga rishasha yemeye. None aba bana ko mushaka kubavukanisha na Kristo fura y'Imana, mwabatoreye ayahe mazina? Mubasabiye iki muri Ekleziya y'Imana? Ko musabiye aba bana banyu ibatisimu, muzotegerezwa kubarerana wa mutima wa Kristo, baze barangurane ubwira amabwirizwa y'Imana, bame bayikunda, bongere bakunde n'abantu bose nk'uko Yesu Kristo yabitweretse. None iryo banga muraryemeye? Ibyo tubibwiye cyane cyane mwebwe bavyeyi b'ibatisimu, kuko ari mwebwe muzorusha abandi kunganira abavyeyi muri ico gikorwa. None murabyemeye? Turabyemeye. Irenda baje ku rumenyetso rw'umusaraba, namwebwe abavyeyi babo muca mwagema ko urumenyetso rw'umusaraba. Begera imbere kugira babishikirize. Mazawe turakweretse aho witoreye Papa, abepiskopi n'ababunganira mu butumwa, ubakomeze maze bamenyeshe inkuru nziza isi yose. Thank you.
wose turakweretse abakuru b'ibihugu cyane cyane w'igihugu cyacu muyobore akomeze gutwarira bose turakweretse n'iki kiringo abantu bariko barahabwa amabanga mashasha yo kuyobora inzego z'igihugu umwe wese amenye ko ataca umuntu yokwiha atagihawe kiva mu ijuru abatowe baze baremesha abandi mu kubaka neza igihugu watugabiye twumvire mukama. Mana nyenikigongwe turakweretse abari mu ngorane zitandukanye abagwaye abapfunzwe imfuvyi abapfakazi abugarijwe n'ubukene bw'umutima n'umubiri nubahe umutima w'umwizero n'uwo kwitwararika ivy'ijuru bamenye ko inyuma y'ibibazo barimo ko tuzosangira agahimbare mu bwami bwawe twumvire senye n'ikigongwe. ntaco umuntu yokwiha atagihawe kiva mu ijuru dawe mweranda twebwe umuryango wa Patiri Pacifique Nitanga turagukengurukiye kuba washimye kumusangiza ubusaseredoti busuku n'umwana wawe Yezu Kristo natubere rero umuco mu muryango tubashe guhinduka dushire hamwe tuname rimwe maze tuze dusangire agahimbare mu bwami bwawe ni wewe twiringiye Imana itora igihe yishakiye aho yishakiye n'uwo yishakiye twebwe umuryango w'abakristu dukoraniye ngaha cane cane abakristu bo ngaha mu Rusororo Mugabekazi w'amahoro turakengurutse ku ngabire umusaseredoti wa mbere watugabiye imyaka twari tumaze tubyifuza tunabisaba numukomeze rero maze arangurana umwete n'ubwira ubutumwa wamutoreye turakweresa abantu urundi rwaruka guhakure agatima natwe abavyeyi twame dushyigikira ibibondo byacu bari byinshi abakozi bakaba bake nitubisaba umukama. kwawe umuryango wabo wose mukama twumvire. Inema twahawe mwibatisimo mukama twumvire. byose kandi wamaho wewe warungitse umwana wawe ku isi kudukiza inganji ya shetani n'inyoshambi zayo
adukura mu muzimagiza wari waduhumye amaso maze utubyagiza mu muco w'ubwami bwawe. Turagusabye dushimitse ukize aba bana umwandu w'igicumuro, ubagire intore zawe, urungike mutima mweranda agerere mu mitima yabo baze bamane imyaka yose. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Irenda bubikeko ibiganza. Kudukiza washimye ko amazi aba ikimenyetso c'inema y'ibatisimu. Isi igitangura mutima wawe yarerembye hejuru y'amazi ngo yinzize muri kamere kayo ububasha bwo gutagatifuza. Amazi y'isegenya nayo yatumenyesheje mu bundi buryo ibatisimu ibeshaho. Isegenya yahitanye icariho cose asubira kuvuka ubuzima bushasha. Amazi y'batisimu nayo amenyesha urupfu rw'igicumuro cyose n'intango y'ubweranda. Bene Ibrahimu wabajabukije ikiyaga gitukura ubaro cy'igihugu c'ababatijwe bakuwe mu buja bw'igicumuro. Umwana wawe ukunda yatiwe na ruzi rwa Yorodani. Turakuzavye Mukama kwishima ry'umwana wawe, ububasha bwa mutima mweranda be azukire hamwe nawe ubuzima budahera. Tubigusabishije Yesu Kristo Umukama wacu. Zaniye bagira baronke isakramento y'Ibatisimu. Imana Serukundo igira ibareme ukundi gusha, ibagabira ubuzima bushasha bushimikiye ku rukundo, kukuri, ku muvukano. Bagire bavuke ubwa kabiri ku bw'amazi na mutima mweranda. Ariko ubwo buzima buzirana n'igicumuro n'urwanko, ikinyoma, ishari n'inzigo. Mwitwararike rero kubabera akarorero keza, mubarereshe ijambo rya Kristo, ubuzima bw'Imana bwoye gutituka muri bo, bwogerekane riho uko bukeye uko bwije. Nico gituma ndabasavye ku izina rya Kristo ngo mukubitize agatima kw'ibatisimu yanyu, muvavanure n'ibibakwega kwegera mu kabi, mwamize yompi inyoshambi z'uwo wese yobaryosharyosha ngo abate mu rudubi. None mwebwe mwatewe iteka ryo kuba abana b'Imana, muragihakanye igicumuro. Mwebwe mwifuza kurera aba bana mu rukundo n'ukuri, murahakanye ico cyose cobosha kwankana no kuremera abandi kinyoma. Mwebwe mwemeye gukurikira Yesu Kristo, murahakanye Shetani nyamuko y'igicumuro. Uhakanye akabi aba yishe agakoko kamubuza kwigenza runtu no gusonera abandi. Aba avuye ikuzimu akaja ibuntu, aba yerekanye ko ari n'uwo yemera n'uwo yishimikije. Ntawoshobora kuvavanura n'akabi adashigikiwe na Serukundo yaturungikiye Kristo ngo atubere urumuri na mutima w'ukuri n'ubwitonzi. Data rugira byose yaremye ijuru n'isi. Muremeye Yesu Kristo umwana wiwe w'ikinege, Umukama wacu, yabyawe na Bikira Mariya, yababaye kuko yase guhemukira ukuri, yabambwe hanyuma akazuka mu bapfuye, none yicaye iburyo bwa Se. Muremeye na mutima mweranda Ekleziya Gatolika nyeranda, isangira ry'aberanda, ikigongwe abacumuye bagirirwa, izuka ry'abapfuye n'ubuzima budahera.
uko niko kwemera kwabanyijwe n'ijambo rya Kristo, niko kwemera niko ekleziya, niko muzorereramwo aba bana bagire babatizwe. Murashaka ko abana bobatizwa bagasangira na ekleziya yose uko kwemera duhejeje kugaragaza twese. Imana mushobora byose, se umukama wacu Yezu Kristo yabakijije igicumuro kandi yabaremeye umutima mushasha, muvuka ubwa kabiri mu mazi no muri mutima. N'ubu irabasize amavuta meranda ngo mwinjire mu gihugu cayo, muhorana iteka ryo kuba ingingo za Kristo, we yama ari umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Iyi mpuzu yera de nibabere ikimenyetso cy'ubutore muzogumya gushika mutorane ubuzima budahera. Abavyeyi n'abagenzi banyu barabafashe bababere indongozi. Cyane cyane mushinzwe uwo muco murawuzigame kugira aba bana bame babonesherezwa na Kristo, ahandi ho boca mu nzira izimiza mukababura iyo mwababonye. Barakurane nyabuna umutima w'abana b'umuco nyene, ntibatezure mu kwemera kwabo, maze aho umukama azogarukira baze babashe kumusanganira mu birimba by'ijuru hamwe n'aberanda bose. Abaririmbyi ndetse n'abakristo twese tubakuze ubwatsi.
aho umwe wese aheza akaguma aho yicaye kugira ngo bamuzanire ahaza arashira. Ngira nkaho umusoro wowo baraza kurenza kuko murabizi imyaka yose mwari mumaze mutagira umusaseredoti, namwe ntimwobura gukenguruka, ntimwobura gushima ngo munina hazimana. Noneho muzi yuko turi no mu nyubako nyinshi cyane gose, nagira nce ndabatumira kuba haguruka wese aze kwiyumvira yuko yoba ashikanye isima, yoba ashikanye ikiro cy'imisumari, yoba ashikanye iki nuko
mukama we washatse ko abasaserdoti bawe bihebera aratari nyeranda bene igihugu cawe kunda ubatabare kubw'ububasha bw'inkuka maze ibyo bakora bigushike ku nyota imisi yose na hose byongere bishobore kuzanira ekleziya yawe akamaro gahoraho tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Orane umukama erorotse umutima nidushimire umukama imana yacu niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninahaza tukagukengurukira imisi yose na hose wewe mukama muvyeyi mweranda mana mushobora byose kandi wahamaho muri mutima mweranda umwana wawe w'ikinege wamugize umusaserdoti w'isezerano rishasha kandi rizokwamaho warashinze kandi ryateka ryagatangaza yuko ubusaserdoti bwiwe bwozigamwa muri ekleziya niwashariza igihugu yihitohoreye mu kugitera iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti kandi kubera urukundo afitiye bene wabo itoreye abagarahanzurira k'iminwe ngo basangire nawe ubutumwa bwihiwe bweranda kw'izina ryihiwe barahereza inkuka y'ubukiriro bw'abantu bagategurira abana bawe inzimano ya pasika urukundo wabashizemwo gukorera igihugu cahawe cerana bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakramentu y'ubuzima muguheba ubuzima bwabo kubwawe no kubwa bene wabo bagerageza kwishushanya na Yesu Kristo kandi bakubehera ivyahabona mu kwemera no mu rukundo nihihihico gihituma twihetse kuba marayika no kuberanda bose tushaka kugushemeza mu kuvugana kanyamuneza tuti Benissimo,
ubweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusabye ngo urungike mutima mweranda atakatifuze irishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagire bamufate agira ngo atangure kubabara kuko yashishakiye, yafashe umukate aratukengurukira arumanyura ahereza abigishwa biwe avuga ati, akire mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa kubwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munwe mwese, iyi ni ikarisi n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakize ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Twibuka ugupfa no kuzuka k'umwana wawe, twaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanagukenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi nkuka. Turakuzambiye dushimitse ngo mutima mweranda dukoranize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama eklezia yawe aho iri ku isi yose yuzuza mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Emmanuel nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Turaguhereje mukama ubukengurutsi bw'umusaserdotsi ariko araguhereza inkuka y'imisa ku ngabire y'ubusaserdotsi wamusangije n'umwana wawe Yesu Kristo, akaba yifatikanije n'umuryango wiwe wose. Turaguhereje kandi urugo rukristo rukengurukira Imana ko yakijije ibibondo byabo amagwara yarabarembeje, bakayisaba ko yokwama ibazigama. Turaguhereje kandi urugo rukristo rukengurukira Imana ku ngabire y'ibibondo yabahaye nuko umuvyeyi yibarutse neza. Turaguhereje kandi umukristo akengurukira Imana ko yamukirije umwana, akayisaba ko yokwama ibazigama. Ibuka mukama abasavyi bawe barengutsi wawe, Renata Vyitiro, Jamjendere Imana, Lucia Manirakiza, Stefania Bimenyimana, Jacqueline Barubunguka, n'abo bose barengutsi wawe bizigiye kuzuka. Twebwe turitakambiye twese tugirira ikigongwe, tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Maria muhimbazo nyina w'Imana n'abisi arabatoni bawe. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe
hamwe nawe no muri wenyene nutegwa itekwa ryo gusengwa Mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu n'umukama kandi akabidutegereza twubahuke kuvuga duti Mukama turakuzamye nudukiza kabi kose udutabaza amahoro muri iyi mese turimo maze utugirire impuhwe wamudukengerege comuro twame mu itekane ritagira inkomanzi Mukama Yesu Kristo wewe wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturaba ibicumuro byacu raba nyabuna ukwemera kw'ekleziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe rirahanguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose horana amahoro y'umukama kanyamuneza k'uyu munsi mukuru duhana amahoro. Nguyu mwagazi w'Imana nguyu ukura abantu ibicumuro Gaheza twakira umubiri n'amaraso by'uwaducunguye. None rero nagira ndabasabe murazi ko
umwanya nk'uyu ku minsi mikuru nk'iyi tuba turi kumwe na bene data bava ahandi hatandukanye cyane rwose. Noneho muri kino kiringo ntabwo ari umutobe tuje kunywa, ntabwo ari imikate yindi mumenyereye aho hanze, tugira twakire Yesu. Umuntu amwakira n'umuntu abazi uwo yakiriye. Nigenda basaba ntagire umuntu aza ngaje kumviriza, ntavyo kumviriza, umwakira mu kwemera ubusanzwe ufise. Cyo kimwe n'abakristo babakaye mubanze mwihangane, muzoheza mu mwakire mwiteguye. Abandi nabo turongera rw'icivugo cy'umusaserdoti wacu, hanyuma dusha duheza twese duhaguruke dukengurukira umukama, tuguma tumukengurukira. None rero abo bitaza kwankira bahaguruke bagaceke batambe bigina ubusaserdoti busuku, ingabire y'Imana twaronse hano mu rusororo. None mu kukenguruka muze kwibuka yuko turi no mu nyubako y'isengero, mu kwagura isengero kugira ngo dutange kugira ngo bizogende neza. Yego, murakoze. Nacho umuntu
Igitabo c'amamuko kigabane ca 18 karongo ka mbere gushaka umurongo w'icumi. Izaburi uno munsi izaburi ya 14 murongo wa kabiri kwira kuwa gatatu kubandanya no mu kigabane ca gatatu karongo ka kane gushaka ka gatanu. Isomwa ca kabiri twagisanze mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyakorosi kigabane ca mbere murongo wa 24 kugera kwa 28. Inkuru nziza twayisanze kwa Luka kigabane c'icumi murongo wa 38 kugera kwa 42. Uyu munsi n'uw'Imana wa 16 mu mwaka se dutanguye indwi ya gatatu yo muri ya mezi abiri yo kumenyesha inkuru nziza, indwi ihariwe gusaba umukama ngo arungike abatumwa benshi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira igikorwa ca papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa. Aho Patiri Pacifique Nitanga yifatanije n'abakristo b'ishure rya Rusororo n'abo kuyandi mashure ahereje inkuka y'imisa y'ugukengurukira Imana
ku ngabirano y'agakura y'ubusaseredoti busuku yahawe n'Imana. Patiri mukuru aramenyesheje abakristo bose ko twatanguye igikorwa kidasanzwe cyo gufyata. Nyibarutse bashitsi bahire mwaje mutugana hano kuri Sikirisare Mugabekazi w'amahoro, umwe wese mu iteka umukama yamuteye. Tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo. Ndi n'akanyamuneza ntangere ko gukengurukira ubwa mbere Imana nk'uko mwagiye murabisoma ndetse mubyumva abandi bakanabiririmba. Ntacu umuntu yokwiha atagihawe kiva mu ijuru. Iyo nayo ni Imana yifuje kusangiza ubusaseredoti busuku kuri no Sikirisare yacu mu myaka yari imaze nkabambaye imfura, ariko sinifuza ko nzoba umuhererezi, kandi nifuza yuko mu minsi mikenya nzoheza nkakurikirwa. Acangira ko ndanabamenyesha aha turi muri segiteri y'ubutumwa yo mu Rusororo igizwe n'amasikirisare 3, Sikirisare Rusororo, Sikirisare Nyampogwe na Sikirisare Ruyaga. Uko ari amasikirisare yose 3 ni jewe mbaye umusaseredoti wa mbere muri kano karere ka ruguru, tutagiye muri segiteri ya Cibitoke. Mufashe rero dukengurukira Imana. Reka cengira ko nkengurukira abavyeyi kuko iyo batahaba no munsi ntibabimeze uku. Hariho benshi bavuka mugabo bakabanigira muri menshi ntibikunde. Ndabakengurukiye rero bavyeyi, ndabona ko kanyamuneza kabarembeje, mugabo nagire nibutse gatonya. Ndabona ko mama nezerewe, papa ndamuja ko mu nyuma. Gere mbanze nibutse mama akantu gatoya, ndazi yuko anezerewe, mugabo ari ikindi gihe yigeze kubabara, ababara kubera jewe, mugabo no munsi n'umunezero. Nagenda mwibutsa ko kwitarike y'uno munsi nyene amasaha nibuka niho yariko aratera ibise kugira ngo shobore kuvuka. No kuvuga ko ino tarike nyene ya 20 niho navuka, no kuvuga umubabaro mama yarimo kugira ngo mvuke uhuriranye n'umunezero uno munsi. Mufashe tumukenguruke. Nagire nibutse papa ingere nawe yirutse. Abavyeyi mwibarutse murabizi yo abadame banyu mwibarutse, icambere mu baronderera na kayeri nabo n'abatakanwa kubera nyene ico gihe usanga yakanyoye rimwe rimwe. None rero kwino genekerezo ya 20 papa yarirutse arondera hari kiyeri kugira ngo ahereze mama gisome kugira ngo nanje mbandanye mererwa neza. Mwarakoze bavyeyi. Abandi nokengurukira nabavukanyi umuryango mwese umukama abankomereze. Acangira ko aho ngeze hariho abigisha bandeze, ndabakengurukiye cyane. Bamwe ndababona ngaha banyigisha byose murabizi, namwebwe mwarakoze. Umukama abandanye abakomeza no kuri uwo muhamagaro akura murerere ekleziya ndetse murerere n'igihugu muri rusangi. Ndakengurukiye abakristo mwese, ariko cyane cyane byimva mutima abakristo ba Sikirisare Mugabekazi w'amahoro. Ndabakengurukiye cyane, mwarakoze mukunsabira kandi simwe mwenyene n'abandi bose, kuko igenekerezo rya 5 mwari mugiteze aho mwumva byinshi mugabo mukama agaheza akikorera. Reka cengira ko nkengurukira abari mu mugwi w'abakarismatike
muba mutabimenye mugaje narabimenye akanya mwafashe mubishira mu gisabisho umukama bakomeze kandi ingabirano yabahaye mubandanye muyirangura. None ndabakengurukiye mwese, ariko kandi mu gusozera nagira ndabereke abashitsi, ndabereka abasaseredoti n'abihebeye Imana, kuko mwese badondora abanyarusorora haturi bake ndanako benshi arabashitsi bavuye mu mihingo myinshi. Ubwa mbere nagire ndabereke umuhetsi wanje ni Patiri Methode Ndikumana, ahaguruke abaramutse. Aha turi kuri sikirisare ya Rusororo, mugabo turi muri paruwasi ya Cibitoke. Hariho ijisho rya Musenyeri muri paruwasi yacu ya Cibitoke, nawe nyene ahaguruke abaramutse. Ambavuye ngaho nagira ndabereke paruwasi ya Cibitoke irafise abasaseredoti bayivukako ndetse n'abihebeye Imana ndetse n'abandi abanovisi bariko baradogera ngo bashikirwe nabo nyene. Nagira ndabasabe abasaseredoti bose bavuka muri paruwasi ya Cibitoke n'ababikira bavuka muri paruwasi ya Cibitoke n'umunovisi avuka kuri sikirisare ya Ruyaga muri paruwasi ya Cibitoke muri segiteri y'ubutumwa ya Rusororo bahagurukira icarimwe babaramutse. Hariho umufaratiri avuka mu Nyampogwe hano imbere, kuko niwe iyo atahaba, ariko kandi yarakoze icyo umukama yari yaraganiye umukama mu kuronka ibatisimu kugira shike ngaha, niwe umukama yaciyeko kugira ndonke ibatisimu. Yarabaye muri paruwasi yacu ya Cibitoke, ni naho nabatirijwe, mugabo ubu arangurira ubutumwa muri diocese ya Bururi. Ni Patiri Emmanuel, abamwibuka kanamusabe yegere hano imbere aheza baramutse. Nibicare ababikira baje ndetse n'abafurera bari ngaha nabo nyene bahaguruke babaramutse. Abigeme muce muraba murabona yuko bishajije. Reka sabe ibisabisho byose mwavuze umukama bakomeze nkuko twabivuze ku itarike 5. Ico muzodusaba kijanye n'ibanga ry'ubusaseredoti tuzokibaha nkuko mu gatondo bamwe bakigabanye, ahasigaye tugire Kristo. Ano mukama Imana rugira byose nibahezagira kubera imbabazi zayo, yongera ibashire mu bwenge bwo gutegera ubugingo bubahurukiza. Nigumi bafasha gutegera ibikomeza ukwemera kwanyu, yongera ibahagarikire mu bikorwa vyeranda ntimutezuke. Niyereze kamayira yacu yose, yongera ibereka inzira y'amahoro n'urukundo. Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shenguruka n'ukwese turashikanye, mugire umunsi w'Imana mwiza, mugire twese tugire umunsi mukuru mwiza.